uturinde uruyagayaga gukonona ibintu byose bigende neza kandi gihambaye imitima yose y'abantu bakoraniye ngaha bumva ukuri kwawe maze bakizwe tubisabye mu izina rya Yesu. Yakora icyo bitwa isengesho ku ruhande rw'abayisilamu bo ntabwo ari gusenga ahubwo niko twibutsa amwe mu majambo meranda avuga mu gitabo cyeranda cyawe intumwa nyeranda bivuye ku rubaho urweranda nabyo bivuye kwa Allah subhanahu wa ta'ala avuga muri Quran. Tusomere muvandimwe samawati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Imana arashobora gucungura abantu, arashobora gucungura abandi ibyaha. Nico cigwa kigiye guca ngaha mwari makiduza iminota 20 ku ruhande rw'abayisilamu n'umukristo aca kiduza indi minota 20. Mwari mu idirisa Omar karibu minota 20. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi hadana al-islam wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Igiciro incungu ni y'igiciro niyo kurekwa ibihe bidashira. Bisobanura iki? Nimba ariyo kurekwa ibihe bidashira, abo babitwa ko bacunguwe boba bararetswe ibihe bidashira, nta cyaco subiye kuba kuri aba bantu bagize gute bacunguwe. Iki rero nka twebwe nk'abayisilamu n'abandi bose batari abayisilamu, kuko nabo ntibarabitubwira, ndibaza ko ata muntu n'umwe aza guhagarara ngaha avuge ngo hariho uwacunguye aba cyangwa ngo hari uwacunguye na bariya. Impamvu ni iyikurikira: impamvu atawushobora gucungura abantu kandi nawe yaremwe n'Imana kuri za mvugo tumenyereye abantu bamwe bavuga ngo Yesu niwe yacunguye abantu, ariko abakristo dufite uno munsi nibaza ko ivyo bataza kubivuga. Ivyo navyo bavuga kuko sivyo. Niba bivuga naho barashobora guca batubwira ati mbega Yesu yoba yari umuntu cyangwa ntiyari umuntu. Mugabo Yesu kubera twebwe nk'abayisilamu tuzi ko yari umuntu, naco gituma adashobora gucungura abandi bantu. Yohana 8:40. Yohana 8:40 aravuga gute? Nagatego shaka mbanze nkureho ubucafu. Ariko none ndiyo onyica jewe umuntu igerezaho burya ko niko nari nkeneye, kubera nawe yari umuntu ntagira ubuza kuvuga ngo niwe yoba yara ingene mwonyica jewe umuntu. Ubu rero n'umuntu ntashobora gucungura abandi kubera ari umuntu. Ikigeretse ko nimba Imana nayo yoba yararemye uwundi muntu ikanamutegeka kuza gucungura abandi bantu, nayo Imana yoba yarihenze. Twisunze izi mvugo zikurikira muri Ezekiyeli 18:20. Ezekiyeli 18:20 muri Ezekiyeli. Kugira ngo turabe Imana nimba yoba yararemye umuntu azoza gucungura abandi bantu, yoba yarihenze kugira ngo itubwire aya majambo. Oya pasitori aravuguruza inyandiko. Oya nawe nibaza ko ivyo atovyemera. Bari baravyubahuka. Ndiyo Ezekiyeli 18:20 aravuga hati umuntu akora icyaha ndiyo ntibazopfa. Tulia Imana nimba ya majambo koko tuyahuriza ko n'aba bene wacu batari abayisilamu ntibashobora kuza kuvuga yuko hari ubucungura abandi ibyaha, mu gihe Imana yoyo ubwayo yamaze kuvuga ngo umuntu akora icyaha niwe azopfa. Bananyo nyandiko umuntu akora icyaha niwe azopfa. Imana imaze kuvuga aya majambo biragaragara neza yuko atamuntu ashobora kuza gucungura icyaha cy'uwundi muntu. Bandanya umwana nazozira ibigabitanyo vya se. Uno munsi
bavuga ngo hari ibyaha by'inyanduruko vyandurutse kwa Adamu. Mugabo Imana yavuze ngo umwana ntazozira ibigabitanyo vya se. Ndiyo umwana ntazozira ibigabitanyo vya se, ndiyo na se ntazozira ibigabitanyo vy'umwana wiwe. ndiyo yiki nimba hariho abantu bakoze ibyaha, ibi byaha byabo bazobiharugwako, nta wundi murashobora kuza kubibacungura ngo abibakureko mu gihe aribo babikoze, bonyene nibo bategerezwa guharugwa kw'ibyaha byabo. Uko niko twebwe nk'abayisilamu twemera. Ariko umunyabyaha niyahindukira akava mu byaha vyiwe byose yakora, kubera mu myemere cyangwa mu mibereho y'abantu, abantu tuzungurutswe n'ibyiza tukazungurukwa n'ibibi. Nibi rero bituzungurutse birashika umuntu agasanga yakoze iki? Icyaha. Imana ikivuga ngo ariko umunyabyaha niyahindukira akava mu byaha vyiwe byose yakoze, akitondera ivyagezwe vyanje byose, hanyuma amaze kuheba ivyo vyaha agaca yitondera ivyagezwe vy'Imana, agakora ibitunganye n'ibikwiye, hanyuma uwo muntu agaca akora ibitunganye n'ibikwiye, nukuri azobaho. Uwo ico nico kizogukura kw'ivyaha. Nuko icambere uzobiheba, ikigira kabiri ushire mu ngira amategeko y'iki? Y'Imana. Ikindi mwarimu, ndiyo ntazopfa. Uwo rero uwo nibaza urupfu rwo ariko ruravugwa ngaha si urupfu unya. Oya naho gobago rwo kujana umuntu ku mpanda, kumbe dupfa kubera ivyaha. Iyo rero iyo umuntu yakoze icyaha hanyuma agaca yigaya ku Mana, agaca akora ibitunganye ibihuye n'amabwirizwa y'Imana, uwo muntu n'ukuri nta ngorane n'imwe, uwo niwe ngo azoca abaho. Izi rero nizo mvugo tuko turishimikiza twitwaje yuko ata muntu n'umwe yaremwe n'Imana ashobora kuza ngo acungure abandi bantu baremwe nayo ibyaha vyabo. Ari nacyo gituma n'uno munsi iyo umuntu akoze icyaha bamushira hehe? Mu kasho. Turabandanya mwarimu. Ndiyo mbega mugira ngo mpimbagwa nuko umunyabyaha apfa? Erega Imana ntiryoherwa nuko umunyabyaha apfa, ahubwo Imana ihimbagwa nuko umuntu yihana vya vyaha yagize. Ikimpimbara ndiyo si uko yohindukira akava mu ngeso ziwe akabaho. Igihimbara Imana nuko bajya abantu bakoze ibyaha bahindukira bakava muri za ngeso zabo z'ibyaha, hanyuma bakabeshwaho no gukora ivy'ubugororo. Ariko ndiyo umugororotsi niyahindukira akava mu bugororotsi bwiwe, n'umugororotsi nyene we ntuze uje ngaho uvyine ngo baragucunguye, wacunguwe n'amaraso ya naka, wacunguwe n'amaraso ya naka. Wewe udakoze ibi nta bugororotsi uzoronka bandari. Agakora ivyo kugabitanya, wewe ukava muri bwa bugororotsi wari urimo witwaje ngo waragize, hanyuma ugaca ugenda kugabitanya, akigana ibizira byose umunyakibakora, hanyuma ugaca wigana ibizira bya bindi byose Imana yaziririje, wewe ugaca ubizirura ukifatikanya n'abanyakibi. Mbega yobaho? None wocubeshwaho niki? Burya mu bantu bazoja mu bwami bw'Imana wewe wojamwo? Mu bikorwa by'ubugororotsi byose yakoze, ndiyo nta na kimwe kizokwibukwa. Nibyo wari warakoze mbere byose vyitwa ivyiza byose birafudika, co kimwe n'umuntu abaye umugororotsi yari yarakoze ibibi, vya bibi byose birafudika agaca yitwa umwera nda. Nuko rero ibintu vyubatse. Nuko ibintu vyubatse ndabitahuye. Na Yesu mbere ubwiwe aravuga ati jewe hari abantu bateka imitwe, birirwa barateka imitwe bavuga ngo hari abantu je nacunguye ivyaha n'izina ry'Imana barambeshera. 8:21 Yohana yongera kubabwira ati Yesu ngo yongera, bavuze ngo yongera nuko yari yaravuze hama ntibumva, arasubiramo yongera kubabwira ati jewe ndi mukuhapfa. Jewe rero Yesu burya ndi mukuhapfa, jewe ndi mukuhava, niyo namwe muzondondera kandi muzopfira mu byaha byanyu. Abavuga reko Yesu yabacunguye baze guca baza batubwire mbega ivyo yabacunguye vyitwa ngo iki, nivyo navyo atubwiye bazopfiramo navyo vyitwa ngwiki. Oya birabomera. Oya nibaza ko abaturi kumwe ngaha. Oya na pastor yavyanditse ati aka kantu ni ngora. Abaturi kumwe ngaha ivyo ntibo bakivyizeye. Imana ata muntu numwe ashobora gucungura umuntu kuko nawe ubwiwe n'umuntu. Ikigeretse ko nawe ubwiwe sumweranda. None wewe woza gucungura abantu ivyawe nawe bikuriko. Yaberanda twumvise ko badapfa. Nawe ivyawe wocu bicungurwa nani? Ibi tubigeranye n'abajya abantu bagenda kwiganira ivyaha abantu.
ngo bagiye kwirega iki? Ibyaha. Mbega ivyo birega vyitwa ngwiki? Ivyo bacunguwe navyo vyitwa ngwiki? N'ivyo bazopfiramwo navyo vyitwa ngwiki? Utu tubazo nitwo dukeneye kuza kwishurwa, kubera yuko Imana yaremye ibintu bingahe? Bibiri. Yaremye ijuru n'umuriro. Ikitegurira ijuru aberana babandi bakora iki? Ibyiza. Ikitegura n'umuriro wa Gehinomu kubakora ibibi. Nimutubwire, mbega umukirisu akoze ibibi, akoze ibyaha uno munsi, bica vyikorera nde? Hanyuma ubu yavyikoreye azobijana hehe? Yabitahana muhira. Abitahana muhira. Oya, niba koko ubu yakoze ibi byaha hanyuma uwundi akavyikorera akabitwara, biragaragara ko wa wundi yavyikoreye niwe aja hehe? Mu muriro. Hanyuma wa wundi nawe yacunguwe agaca agenda hehe? Mwijuru. Niko biza kuca bigenda. Twebwe rero mu myemerere yacu nk'abayisilamu turemanga yuko umuntu wese akoze icaha niwe azogira gute? Azopfa. Kubera iki? Impamvu nizi zikurikira. Umuyisilamu wese ahari arabwirizwa gukora icyo twita taubatan nasuha, ukwicuza ko kutagisubira. Niwe twemera ati uwo muntu koko iyo yavuye mu vyaha yabihevye, yagaragaje ukwicuza kwiwe, nuwo onya ababaye umwere. Umurindiriye umunsi w'iki? W'urubanza. Twibandanirize mu kubandanya twisunze ivyandiko, na cyane cyane bijya vyandiko nyene vya Bibiliya ari navyo abakristo benshi bitwaza. Biragaragaza yuko Yesu nkuko birirwa baramuvuga ata muntu numwe yigeze acungura iki? Ibyaha. Kubera iki? Nsomera Matayo 4 uhere ku murongo wa 5. Matayo 4:5. Matayo uhere 4:5 umurongo wa 5. Umurongo wa 5 muri 4 haravuga hati, ndiyo muri umugwanizi ndiyo amujana mu gisagara cera muhagarika ugaswe ku rushengero. Genda gahoro. Ninde muntu yoba yaracunguye abandi hanyuma uwo muntu agaca twagwa n'umugwanizi? Umuntu afiswe ko uburenganzira n'umugwanizi, umugwanizi akamutwara hano mu gisagara cera. Yamubwiye ngo iki? Ariko ato Bunu mugwaniza amujana mu gisagara cera, ndiyo amuhagarika ugatwe ku rushengero, ndiyo aramubwira ati, ni wabura umwana w'Imana ikororere hasi, kuko vyanditswe ngo azokuragiza abamarayika biwe, nabo bazokuramira mu maboko yabo. Iyo mugwaniza atwaye Yesu amutwara mu gisagara cera, amuhagarika ugatwe ku rusengero. Ibilisi aca aramubwira ati jewe ndi shetani, nawe bavuga ngo uri umwana w'Imana. Ati reni wabura umwana w'Imana ni wikororere hasi, kuko vyanditswe ngo azokuragiza abamarayika biwe, nabo bazokuramira mu maboko, ngo kumbure ntutsitare kuki? Kwibuye. Ubu rero numugwaniza ariko aravugana nande? Na Yesu. None uyu muntu arinda agirwa ko ubushobozi n'umugwaniza ari we Satani. Nikihe yoza ngo akorera abantu hanyuma ngo abakure kw'ivyaha vyamunaniye no kwikurako Satani? Vyaramunaniye. Pasiteri arakumva arindira nankurikirane ntangorane, ndaza ariko arankurikirana. Ibi rero twebwe impamvu tuba turiko turabivuga ni nyinshi. Muri Matayo 6 umurongo w'9 nuko musenge mpukira 8. Niyo nimuze muse nabo kuko so azi ivyo mukeneye mutaramusaba. Niyo nuko musenge mutya, ndiyo muti Data wa twese wo mwijuru. Genda gahoro. Ukize wa mubi. Amen. Uduharira ivyaha vyacu ko nawe mu bandi umva nawe yishizemo. Nawari muvugiye niwe yivugiye ngo uduharira ivyaha vyacu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nuko bigenze arahejeje iminota 15 kuri andi 20 twagabanije ku 5 kubera ko ivyema mwabonye ntibisezerana. Kirwa kirumvikana kandi kiratahuritse, kandi ni nako pasiteri hari yarimo gukurikirana burya kamwe ku kandi kuri kagenzi kako. Pasiteri urahawe ikaze nawe ku minota yawe 15 kugira ngo turebe
uwaremwe n'Imana ashobora gucungura abantu. Karibu. Karibu. Namwe twumve se mubivuga gute, mubivuga kwiki? Murakoze cyane. Reka nongere ndabaramutse mwese, amahoro y'Imana bane namwe. Amahoro y'Imana bane namwe. Abayisilamu nimwemera amahoro y'Imana. Yesu ntawe nababwiye, ndazi uko mvuze Yesu muca mugira ikibazo, nivugiye Imana. Amahoro y'Imana bane namwe. Abakristo, haleluya. Amen. Ikibazo bari benshi na hirya yejo. Nibaza ko hano mutabaramo hakorera ibikorane ngira ntibari bwumva no majwi. Uko ndazi abakristo ni benshi cyane. Rero ikigwa cy'uno munsi ni cyiza cyane. Kandi dufise umwanya muto ntitujya mu majambo. Ikibazo bene wacu b'Abayisilamu bafise ni ingorane yo gusoma no gutahura. Kubera iki? Mu bitabo haba handitseho ibintu byinshi. Umusomyi w'umunyabwenge ntabwo atora akantu kamwe ngo abe ariko aca yubakirako. Ateza kuraba ibyanditswe byose hanyuma akabishyira ku meza akabikorera akazi agatahura. Apana ko wemera bimwe ukareka ibindi. Nicyo kibazo bene wacu b'Abayisilamu bafise kuri Yesu. Kandi iki kibazo mukigifise muzoguma mutora n'ivyigwa bivuga uko. Nkibona ikigwa ngo umuntu yaremwe n'Imana ashobora gucungura abandi bantu. Naciye mbona yuko ifise ngorane yo kudatahura Yesu. Bacigenda muri Yohana 8:40 ngo Yesu ngo n'umuntu. Ngo none rero ngo nta muntu yocungura abandi bantu. Kandi washaka Yesu abaye ari umuntu nkatwe. Je bariheze niyo ducungura. Mugomviriza ndakwerekereho ikindi gice cy'ivyanditswe wowe udasoma. Ico ikibazo mufise musoma duke byinshi ntavyo musoma. Musomaji nipo. Washaka hera muri Yohana 8:23. Ucungira ko Yesu ari umuntu nka wewe. Yohana kuko iki nico kibazo wowe urashobora gutahura umuntu agace kumbe ibindi byinshi byiwe ntubitahure. Soma Yohana 8:23 Yohana. Nawe arababwira. Uwe ni Yesu yariko arabwira abigishwa ati mwebwe mwamutse hasi. Yesu ariko arabwira abantu ati mwebwe mwamutse hasi. Jeho namutse iyo hejuru. Mweho mwamutse hasi ariko jeho namutse iyo hejuru. Mwebwe murabiyi si. Umviriza, Adamu niwe muntu wa mbere twese turavyemera, twese twakomotseko, yaremewe kuri ino si. Yesu abwiye abantu ngo mwebwe murabiyi si. Jeho ariko jeho Yesu sindi wiyi si. Umuntu amaze kugira ubwenge bwo gutahura aba yumva neza ko Yesu muri uno murongo arashize itandukaniro hagati y'abantu nawe. Mwebwe murabiyi si ariko jeho sindi wiyi si. Mwebwe mwamutse ku isi ariko je siyo namutse mwijuru. Wowe ukaca bafata ngo Yesu ngo natwebwe ngo nico kimwe. Amajambo yawe nawe Yesu yivugiye dufatike. Yesu arashizeho umupaka. Mwebwe murabiyisi ariko je sindi wiyisi. Tayari kigo kiba cyaheze. Ufise ubwonko bwo gutahura. Yesu yabigabuye. Kirazira kumufata nk'umuntu asanzwe. Mugajya amasomo yose musoma. None yaharuye ndazi igitigiri cyayo. Avuga ngo Yesu n'umuntu, ngo Yesu ngo yarajya, ngo Yesu yarambara, ngo Yesu yarashonje. Yani bitu bya kibinadamu kuri Yesu. Impamvu yavyo irahari. Irasobanutse ku bantu batahura. Mugoreka ngume ndakwereka ko Yesu atari umuntu nkawe. 17:5 Yohana. 17 nifashiriza abandi uko bajya nazi ayo masomo barayazi. Nta n'umunsi umwe barayigisha kuva imyaka yose bamaze bakora imihazara. Aya masomo nayo basoma. Nanone data. Umviriza Yesu avuge akwereke yuko mutari cyo kimwe. Nanone data. Unshimagizanye nawe. Sawa. Unshimagirishije bwa bwiza nahoranye ndi kumwe nawe. Ryari isi tararemwa. Ryari isi tararemwa. Iyo uvuze ngo Yesu n'umuntu nk'abandi, uwo muntu yarahari isi tararemwa n'umuntu nyabaki yitwa nde? Abantu umuntu wa mbere yabayeho yakomotse kuri Adamu. Kuko Adamu niwe muntu wa mbere. Nta muntu numwe n'ubutaciye ku ishure ibyo arabizi. None isi tararemwa isango na Adamu ntararemwa. Mugo Yesu avuze yuko yarariho. None yarahari ari iki? Hajya niyaza kuza avuga ngo yari mu mpwemo. Tuca tujayo. Ntangorane. Aho romba maye mbashatse kugufasha wumve yuko Yesu atari umuntu nk'abandi. Kandi bica bimuha uburenganzira bwo kuba umucunguzi w'abantu. Umviriza rero,
hano bahita gute? Mu Gisandema. Mu Gisandema Abayisilamu batangaje ko Yesu atari umucunguzi w'abantu. Abayisilamu, abantu nkatwe barya ubugari n'umuceri n'ifiriti ni spaghetti n'ibirawo. Umviriza rero abamarayika bo mwijuru nabo itangazo batangaje. Luka 2:10. Abantu bace bakompara itangazo ry'Abayisilamu mu Gisandema n'itangazo rya marayika avuye mwijuru kubijanye na Yesu. Luka 2:10. Umumarayika arambwira ati ndacutinya. Sawa. Umve ndababarira ubutumwa bwiza. Sawa. Bandanya. Ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kenshi. Sawa. Kazoba ku bwoko bwanyu bwose. Bandanya. Uyu munsi umukiza abavukiye mu gisagara ca Dawidi. Uno munsi umukiza arabavukiye mu gisagara ca Dawidi. Niwe Kristo umwami. Haleluya. Amina. Marayika yatangaje ngo uyu munsi umukiza, bavuze umukiza niho twavuga umucunguzi, arabavukiye mu gisagara ca Dawidi, ni Kristo umwami. Marayika avuye mu ijuru atangaje yuko Yesu Kristo ari umukiza. Umwarimu nabavuye ngaha w'umushehe w'Umuyisilamu arahakanye ko Yesu atari umukiza. None twemera iki muri ibyo bibiri? Turemera uyu, turemera marayika. Twemera marayika. Tugora abantu. Uwe ni binadamu. Abantu mwatumiye muze kubabwira ibi nije mwabatumiye kuza kubabwira. Marayika atangaza nawe utangaza. Bo kubera bisunga ya mutoya sinze mu bintu byinshi. Kubw'ivyo rero Yesu n'umucunguzi w'isi. Luka 4:42 kuko si umuntu ntawe. Oya yarambaye umubiri gusa asa n'abantu. Nca ndabizako 4:42 Yohana. 4:42 Yohana. Unyarukije haranditse ngo 42. Haranditse ngo handitse gute? Maze ababwira uwo mugore w'Umusamariya bati ubuho nitwizeye kubwo amajambo yawe gusa kabisa, kuko natwe twiyumviye kandi tumenye yuko uyu Yesu ari umukiza w'isi by'ukuri. Tayari madakwisha zurasoma byose. Umusomyi asoma A na B akabikorera ibiharuro. Nyuma ari ibiharuro bisaba ko afata A na B akabicanga, ari X Y akabivanga. Ibiharuro ntibakufata kamwe. Mwe mwarize ukora iri kurakora demonstration udemontre ibintu byinshi. Equation. Amasomo avuga ko Yesu ari umuntu, handi avuga ko Yesu ari umwana w'Imana, avuga ko Yesu ari intumwa, avuga ko Yesu ari Imana. Uri umusomyi nta na kimuta, urabikorera akazi ugatahura ico bisigura. Kuko ivyanditswe vyera ntabwo ari ibintu byo gufinatisha by'abana. Mwe mwace mufata akarongo kame gusa kuri Yesu n'umuntu. Ivyo bindi tubishirehe ko vyanditse kandi ari byo byinshi gusumba. Tuca tubishirahe nyimba turi abantu basoma. Kubw'ivyo ikigwa cyaheze wacuvuga ngo Yesu ngo Satani yaramugize ku bubasha. Genda muri Matayo 8:8 ngo Satani yaragize ububasha kuri Yesu, mbere ngo Yesu aranigwa kwikura Satani. Oyaye Satani yasanze Yesu mu bugaragu. Yesu washaka arabanza aramwemerera, aramudugana ku rusengero ngo ni wikorore, aramwereka igisagara, arabanza aramureka. None kukanyuma yamubariye gute? So mu 8 niyo kujya umwana aza akagucokoza ukabanza ukamureka. Mugo ubonye bandanije usumwa ati pu hoshi wa mwana we. Umviza neza ingene yabivuze. Biroroshe. 8 umurwanizi yongera kumujana ku musozi. Sawa. Uhagaze cyane nyarutsa amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo. Sawa. Ati ibyo byose ndabiguha niwamfukamira ukansenga. Buno Yesu aramubwira ati mvako Satani kuko byanditswe ngo igeze ngaho bigiye amugize ni kujya umwana aza akagufinisha ukabanza ukamureka. Mugo ubonye arendegeye ukamwamira. Satani nta bushobozi bamwe afise kuri Yesu kukanywa bwa ati mvako Satani yavuye aho yiruka. yaciye umara n'ubu hariko haravugirwa ibya Yesu. Satani ariruka asha yawumaze nkanda bafashije ko anaje gutangaza Yesu. Amashetani yari ngahanda yirukanye. Amen. Hamwaca mungurira kandi. Haleluya.
haleluya, amina. yego vrema uvuze Yesu amashetani acagenda. Aha ndabafashije nk'ahari amajini yari kuniga abantu mw'ijoro, aha mw'izina rya Yesu tayari kimeisha Tayari hapo. None rero 3:16 umviriza rayisomo ndangirizako. Yesu ntiyacunguye abantu, kwanza manze ndababwira akantu kamwe. Murabarimu namwe muhora muvyumva naho mudasoma ibitabo, kabisiramu ntibasoma ibitabo, hasoma abarimu gusa. Nta misiramu atondana igitabo musigiti. Hariho n'ayandi madini abantu bagenda bakumviza pastori gusa canke pati badasoma. Ayo madini ariho nukuri muzozimira nk'abayisilamu. Ivyo gukurikira umuntu umwe atagitabo utunze bajya bafata ku mutwe nimboroko kujya mwaramutse yose muramba bari ibintu baborotse kirazira kuboroka, koresha ubwonko wiyumvire oyako akomuratse mukibagira. Harabandi babigira kujya kwanyu ugasanga atunze ibisabisho adasoma, ariko bashaka reka ndabivuge ugasanga nabatunze ibisabisho bo mwaramutse Mariya adasoma. Erega nawe nameze nk'abisilamu bafata ibigabane vya Qur'ani mu mutwe badasoma, kuko n'ibintu bapompamwe nikosa bamusoma ibitabo. Umviriza no kubasoma mu Bisirayeli kera Imana yari yahaye Abisirayeli gutanga ibimazi batanga zari inka, impene, intama n'inuma. Babizana ku ihema ry'ibonaniro, wacumuye umviriza ingene icyaha cyaharirwa kera, wacumuye wazana ikimazi ukagiterera umuherezi akakigutangira hanyuma ukababarirwa. Imyaka byamaze misi yose batanga ibimazi saa 3 saa 9 nta musi nimwe byasiba. Umuntu yacumuye yazana impene n'intama n'ibiki ibyo murabizi. Ajya maraso yabijya bikoko yamaraseswa umuntu yacumuye byasigura iki? Kuko n'Imana yabipanze kandi barabyemera ko kera hariho programme yo gutanga ibimazi. Zijya ntama nazijya mpene nazijya nka zakeregwa buri munsi ku ihema ry'ibonaniro ku gicaniro, amaraso yazo agasubira mu gishingo cy'umunyabyaha yacumuye. Niko byanditse mu bitabo bya Mose. Bijya byasiguriye ko ari Imana yari yayipangiye Abisirayeli. Erega n'ikigo cyayo kiratomoye hirya yejo ngo bakirisa ubuno Mose bahuriye na tuzo bijya bimazi batanga byasigura iki? Ko mwatavye mu gitango no Mose watanze intama ayo watanze mugo kera misi yose saa 3 na saa 9. Rero Yohana yarabisiguye yaca mugora abantu 3:29. Zijya ntama zasigura iki? Zijya mpene zaziriki? Zijya nka zaziriki? Kandi mu bitabo vya Mose havuga yuko wakizana wacumuye kikaba mu gishingo cyawo munyabyaha ngo nta ucungura uwundi urakoze. None bijya bikoko byaziriki? Soma 1:29 Yohana yita Yesu umwagazi w'intama w'Imana. Yohana yari nk'umwa Yesu yagendanye nawe. Wowe nawe uvutse hirya yejo hari imyaka 40 uramara. None we na Yohana twemerende umviriza Yohana ingene yita Yesu. Soma bukeye bwaho abona Yesu aza kuriwe. Naje nayo ndamara mvutse hirya yejo mugo jengendera ku byanditswe sinkwepa. Aza kuriwe aravuga ati nguyu umwagazi w'intama w'Imana. Kumbe za ntama zose zabagwa mu gihe cya Mose no mu gihe bya Dawidi byabimazi. Yohana avuze ngo Yesu nguyu umwagazi w'intama w'Imana ukuraho icyaha cy'abari mu isi. Kumbe biriya bintu byari ikigereranyo cya plan y'Imana y'ukuntu izokemura ikibazo cy'umunyabyaha. Kuko zijya ntama ntiwosigura imyaka ibihumbi n'ibihumbi zikeregwa zaziriki ko zidacumura. Wari umugambi ufise ubusobanuro bwo mu buryo bw'impwemu werekeza kuri Kristo ku gucungura abantu. Nico gituma igihe gikwiye kigeze Yesu yaraje yambara umubiri hanyuma abaho nk'abantu, hanyuma arapfa ku musaraba, hanyuma arazuka, hanyuma araduga mu ijuru, yicara iburyo bwa Se gushika uno munsi arahari atuvuganira kandi mu maraso yiwe duharirwa ibyaha. Uwo mugambi witwa umugambi w'agakiza niwo Yesu yapanze, niwo Imana yapanze itanga umwana wayo biza kuzuza ishusho ya bya bindi by'abakera byo gutangwa kw'ibimazi. 3:16 Yohana na Mariza Bada 3:16 haranditse ngo handitse gute? Kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi kabisa niko gwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwa ubugingo budashira. Urakoze cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Amina. Imana niyo mucunguzi wacu. Mu kuducungura rero yatanze umwana wayo aza gupfa atacyaha afise. Umwarimu w'umuyisilamu avuye ngaha yabeshe yihane kuko yavuze ngo Yesu ngo mu isengesho ngo yasabye ngo tubarire ibyaha byacu, naho Yesu nawe ari umunyabyaha
mugo n'ibitabo byabo biremeza ko Yesu ari umwiranda atacaha afise. Hajya yari karavuga abwira abantu nyene bazosenga musenge mutya muti, ntabwo yishizemwo. Oya tuje mu gifaransa discours direct na indirect. Turahamagana n'abari mu gifaransa musenge mutya, mwebwe muriko muravuga muze muvuga ati data twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, utwarire ibyaha byacu. Mwebwe mubivuge musenge mutya muti, ntabwo yavuze ngo dutya duti. Icyo ni Kirundi. Aha rero ndabinginze dukora imihazara itari mu bucafu bw'amafuti yo ngaho, dukora ibintu by'ubwenge. Umuntu wese agumye ibyo yezera, mugo ntidukora ibintu by'abantu badaciye ubwenge. Mutya muti, apana dutya duti. Imana ibahezagire mwese mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane pasiteri, mumwongera amashi kabisa. Ariko harakana taratahura inyandiko yo muri 6 je ndivuga nuko musenge mutya muti data wa twese wo mwijuru. Sinzi yo twese ko yari yikuyemwo, niwagaruka ngaha ucugasobanura data wa twese kandi garuko bazi kibazo. Sinenze ko naje ntangura kubaza muko mpamagaye ibibazo biruzuye mu mutwe, nta kibazo mafise. Ico wenye mutagitahura ndagaruka ndahigusigurira. Rero sinza kugaruka. Musenge mutya muti. Niba nyerekana Yesu ari umunyabyaha, njambo mu Isilamu no munsi. Bisongo iyo ari karavuga iby'abanyabyaha ntabayishizemo. Okay. Washaka reka ndaborohereze. Kahandi nyene 1:29 Yohana. Ninde kubagora igicigwa cyaheze. Bukeye bwaho abona Yesu aza kuriwe. Sawa. Aravuga ati ngo uyu mwagazi w'intama w'Imana ukuraho icyaha cy'abari mu isi. Ikibazo Yohana yerekanye yuko ibimazi byo mu isezerano rya kera byatangwa byagereranya Yesu. Umunyabyaha wa kera yacumuye yazana ikimazi kigatangwa, amaraso yacu akamijagirwa mu ihema, kigaturirwa akabona guharigwa. Ikibazo iriya porogaramu yo gutanga ibimazi kw'abanyabyaha ba kera yagereranya iki? Ngo wishure kandi nutebya. Rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagutiza Bibiliya gato kandi usomye neza. Ukuri utari mwari mu mwiza kabisa. Ndabona biko biraza kweri. Ubajije ikibazo cyiza cyane. Usomye Yohana 1:29. Ego niho yasomye. So yasomye? Ego. Jewe usomye inyandiko turagenda gahoro. Utego umutwe. 1:29 soma. Tuyisubiremwo. Ego. Yohana 1:29 agira ati ngwiki bukeye bwaho abona Yesu aza kuriwe aravuga ati ngo uyu mwagazi w'intama w'Imana ukuraho icyaha cy'abari mu isi. Kwanza ico ni gitutsi. Ngo uyu mwagazi w'intama w'Imana. Imana ivyara intama. Ico ni gitutsi kwanza. Ngo uyu mwagazi w'intama w'Imana. Imana ni ntama kugira ngo ibyara kagazi. Nguyu mwagazi w'intama w'Imana ukuraho icyaha cy'abari mw'isi. Nawe niwaza hano ubanza unyemerere ko Imana ari ntama kugira ngo ivyare umwagazi. Ivyara umwagazi w'intama witwa Yesu. Si sawa? Twebwe nk'abayisilamu nukuri ivyo ntitwobivuga. Oya ko Yesu ari umwagazi, kuko turazi icubahiro c'Imana ko Imana idacikiki intama. Imana none kino woyigeranya ni kibirengeye kweri. Ako kwanza wanushire pembeni kabisa. Aca aravuga ati kera batanga ibimazi, vya bimazi bakabiturira, bamaze kubiturira hari umwotsi waduga hejuru mw'ijuru, abantu ngo bagasaba ikigongo, Imana ikagira gute? Ikababarira. Hari umuntu mwumvise yapfa? Eka. Ikigwa cy'uno munsi kivuga kiti hariho umuntu yaremwe n'Imana yoshobora gucungurira icumuro by'abantu mu isi. Ibyaha byabo twavuze intama kweli. Oya. Icyo gihe batanga iki? Intama. Ikigwa nacyo kiri ku muntu. Ibyo bintu birasa. Oya ntibisa. Nimba yari Yesu yacitse basi intama, tuvuge ko ari we yabaye intama. Tuvuge ko ari Yesu yabaye intama nk'uko ubishaka. Kwimazi babiturira
umwotsi ukaduga mu ijuru, abantu bakaturira ku gicaniro. None kugira ngo Yesu abacungure, nimba yasubiriye intama, ninde yamubaze? Bamubagiye he? Ninde yamuturiye? Bamujana ku gicaniro baramuturira, wa mwotsi uraduga kugira ngo icagezwe kimere nka kera. Tubwira uwamubaze n'uwamuturiye. Yatuririwe he? Sangapi? Aturirwa nande? Wa mwotsi uraduga, muharigwa iki? Ibyaha. Hariho ibintu nawe uzucigisha ukibaza ngo ni mwarimu, kumbe twakumviza turihorera. Aca aravuga ati none vyagereranywa n'iki ko natwe n'uno munsi tukibaga? Twe turabandanya. Ega programme twirakomeza. Yesu yavuze ati muri Matayo 5:17 ati sinaje gusenyura ivyagezwe canke amajambo yavugishwa n'Imana, naje kubishitsa. Ushika ijuru nisizoviraho nta kanyuguti canke katsatsa kazova ku vyagezwe canke ku majambo bavugishwa n'iki? N'Imana. Nico gituma twe tukibaga intama. Twe turabaga amugaje usaba iduwa no kuzitara turazitara. Umviriza, twari n'intama ari ducungura. Oya, ucuganda ugasaba iduwa igisabisho, ugaje usaba Imana ikakubabarira ibyaha wagize gute? Wakoze. Ariko nta muntu aze bagupfire canke ngo bamubambe ngo ukizwe ibyaha. Yesu ntibamubambye, baramuturiye. Yarinde arabivuga. Ariyo mpamvu twebwe nk'abayisilamu ivyagezwe twavyakera kweli Imana yahaye Mose kweli, n'ubu turi muri ivyo kabisa. Ubu twe turazitara, akotsi kakaduga, tugasaba iduwa, dusaba igisabisho, Imana yatwugururira ngo baje kuzimu. Nuko bigenda, nuko bimeze, muca mwihangana. Umwana yavuka tugakubita intama hasi, ni hakika. Ngo nyene imihezagira ikinjira mu rugo kabisa, namwe mukabandanya hare ngo baje kuzimu. Ni abaho. Nuko twabimeze rero. Sasa Jefferson ikibazo none ko Imana ariyo yavuze ko ata muntu acungura abandi, ko bavuze ngo Yesu si umuntu nk'abandi, mugabo gacugaruka muri Luka 2:10 ko yabyawe n'umuntu. None umuntu avyara intama cyangwa umuntu avyara umuntu? Yemeye ko ari umuntu, mugabo ngo si umuntu asanzwe. Aba adasanzwe, aba urangeye abandi, ariko yitwa umuntu. Aca aravyivugira muri Yohana 8:40. Ariko none murondera ingene mwonyicaje umuntu, nababwiye ivy'ukuri vyo numvise na iyo amenya ko ari intama iza gutangwa, yari kubabazwa agiye gupfa? Yari kwidoga? Yari bati cagiye kirageze bagira bambage. Ivyo rero ntivyigeze binabaho. Twebwe n'umunsi turabaga, tugasaba igisabisho, Imana ikaduharira ivyaha, tugisabye ikigongo. Asante sana. Munzaniye microphone kugira ngo akore summarize iminota yiwe 3, avuga ko yishiwe cyangwa atishuwe. Niko nyene bigenda. Mushire pastor hariya. Kandi nawe urahawe ikaze. Minota ingahe? 3. Ku bantu bose bari ngaha bumviriza buhoro buhoro atagusaragurika, umwarimu ikigwa cyamunaniye kwishura ikibazo, cyamunaniye vraiment. Ku bantu bafise hakiri timamu, aba boss oya bukebuke, abantu batekereza cyane ikibazo wagikwefye. Impamvu wagikwefye ni iyi: je no kubari ati mu Bisirayeli, kuko umwanya ni muto, uzuvuge tubicambu. Kuva ihema ry'ibonaniro ryubakwa na Musa mu kitabo cyo Kuvayo 25 ni Imana amubwira ngo ni mu nyubakire ihema ryo kubamwo. Bijya bice byose guhera mu gice cya 25 gushika mu gice cya 28 havuga ingene ihema ryakozwe. Hacatoranywa n'umuryango mu bana 12 ba Yakobo, hacatoragwamo umuryango wa Lewi wo bazokora mu ihema. Muri abo hacatoragwamo umuryango wa Aroni bitwa abaherezi bakuru. Kuva iyo programu itanguye, minsi yose hatangwa ibimazi vyo gutuma abantu baharigwa ivyaha. Ntabwo vyakorwa rimwe mu mwaka nka kujya mwe mu gintama rimwe mu mwaka, vyakorwa minsi yose. Saa 3 batanga ikimazi, saa 9 bagatanga ikindi. Icya saa 9 cyo bacitanga ikimazi cyane kera, saa 3 bacita icyo mu gatondo. Minsi yose ivyo bimazi vyatangwa kugira ngo Abisirayeli baharigwe ivyaha vyabo, niko vyanditse mu bitabo. Rero je nabajije bijya ziriya ntama na ziriya mpene na ziriya nka vyagereranya iki cyane vyagereranya nde? Igihe Yesu yaza ku isi, Yohana umubatiza mubonye yaciye atangariza abantu ngo
nguyu umwagazi w'intama w'Imana ukuraho icyaha cy'abari mw'isi. Naciye nkubaza ati nawe kuhakana ibi bya Yohana nawe uvuga ko byagereranya nde? Wewe waciye uvuga ngo rega twe n'ubu programme irabandanya ngo intama turazirya mubaga rimwe mu mwaka mukaja kuzirira. Abisirayeli zatangwa minsi yose ntibazirya, bakata igikoko bakamijagira amaraso, hanyuma amuherezi agasaba imbabazi z'ibyaha by'Abisirayeli, n'umunyabyaha ku giti ciwe akisabira imbabazi, maze ya maraso ya cagitungwa akaca twikira ibyaha by'umunyabyaha, umunyabyaha akagenda hariwe. Niko amaraso ya Kristo yasheshwe maze abamwizera bose kandi bagasaba imbabazi mu izina ryiwe baharigwa ibyaha. Mwumva ko ivyo bintu ari copy conform? Niwo bihakana. Wowe waciye ukwepa ikigwi, ikindi waciye uvuga ngo ni umwotsi waduga. Ntabwo ari umwotsi, ikintu cyakonta hajya na maraso. Petero wa mbere 2:22. Iki kigwa uzugitore twazindutse ndakwigisha n'umunsi mwanya wabaye muto. 2:22 umusomyi haranditse ngo umviriza byagereranya uwo nta cyaha yakoze. Uwo ni Petero ariko aravuga kuri Yesu, we nta cyaha yakoze kandi nta bugunge bwabonetse mu kanwa kiwe hata siku moja. Yaratutswe ntiyabasubiza kabisa, yarababajwe ego ntiyabahigira sawa, ariko yidaca urwankunzi. bandanya hepfo ubwiwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri wiwe. bandanya hepfo abambwa ku giti. Igihe yabambwa ku giti Yesu yikoreye ibyaha byacu mu mubiri wiwe kugira ngo dupfuye ku byaha tubeho ku kugororoka. Hepfo habandanya havuga ngo imishishagu yiwe niyo inguma ziwe nizo. Inguma n'imishishagu nivyo bidukiza zabakije. Wewe wajije ngo Yesu ngo yakererewe he? Ku musaraba baramukubise baramutera icumu amaraso arava, hanyuma inguma ziwe n'imishishagu n'amaraso byo byavuye bidukeza ibyaha, izina ryiwe rihabwa icyubahiro. Amina. Aho mukwepa. Asante sana. Muzana kudusobanurira icyaha mukora n'ibyo Rimwe ku mwaka ngo Abanyisirayeli babaga minsi yose. urazi impamvu babaga minsi yose? Ezekiyeli 2:3. Ezekiyeli 2:3 inyandiko igira iti igira ngo iki? mwana w'umuntu ngutumye ku Bisirayeli ku ihanga ry'abagarariji bagararije Imana. Twebwe twemera Imana, cyo gituma babaga minsi yose. twe dukora ibyaha buri munsi, abo cyo tubaga minsi yose. Abo bariko ko bagararize iki? Imana. Guharura 2:8-10. Guharura 28 umurongo w'10. Nyarutsa inyandiko iragira iti igira ngo iki? Ivyo nico kimazini. Soma 11 byatunyarutse. 11 hagira hati yego ku munsi ukwezi kose kubonetse muze munshikanire ikimazi cyo koswa jewe Uhoraho. Muze munshikanire ikimazi cyo kugira koswa sica amaraso. Koswa n'umwotsi utumuka kibaba amasabiri y'imikangara be n'imfizi y'intama imwe be n'abana b'intama indwi. Abo batangwa buri kwezi ku Bisirayeli ko barabagarari kandi Imana harura umwotsi. Ntusubire kuza gupinga ibyanditse. Sasa mwarimu, naam, ikibazo canje ni iki? Kweli yasomye Yohana 3:16. Yasomye Yohana 3:14. Duhere Yohana 14. Yarutse namwe bariza akabazo. Yohana 3:14. Yego inyandiko iramubwira iti akumvirize neza. Nyarutsa kandi uko Mose yamanitse inzoka mu bugaragwa niko n'umwana w'umuntu akwiye kumanikwa ngo umwizera wese ahabwe ubugingo budashira. kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Yatubwiye ngo Yesu si umuntu. Sawa? Yohana 3:14 haravuga hati kumwe Mose yamanika inzoka mu bugaragwa niko n'umwana w'umuntu azomanikwa. Ikibazo cyane gifise A na B. Uyu mwana w'umuntu ninde yamanitswe? Hacha havuga hati
ukunda Imana yakunze abari mu isi. Watumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo ngwiki ngo umwizera wese ntazapfe ruba ariko ahabwe ubugingo budashira. Uyu mwana nawe w'ikinege bizera gusa atavyo gupfa nawe yitwa nde? Murakoze cyane mwarimu Idrissa ku kibazo cyawe n'umwanya ukoresheje neza. Kibazo kiri muri Yohana 14:3-14. Iyi minsi isigaye muzoze muri benshi batanguye duteba ibikorane kiraryoshe. Hanyuma ntarishura uko ikibazo nza kucishura mu munota umwe. Fise iminota ingahe? 5 ngira canke inde. Wewe kare wavuze ngo Yesu ngo nyimba ari umwagazi w'intama. Ngo none Imana ni intama. Ugira ngo igire umwagazi w'intama. Ivyo ni ibibazo by'abana. 17:45 Qur'ani musomye nyaruka. Ivyo ni ibintu utumva nyimba utavyumva ihangane. So 17:45 Qur'ani. 17:85 Imana si intama. Haranditse ngo 8:5 na wanakuuliza habari ya roho, kandi nibakubaza ibijanye n'ivy'impwemu sema ucuvuga uti roho ni jambo liliohusika na Mola wangu Mwenyezi Mungu. Ivy'impwemu ni ibintu bijanye n'Imana gusa. Nanyi Waislamu, namwe uwo ni Muhammad yariko aravuga yuko ivy'impwemu ari ibintu bijanye n'Imana gusa. Namwe yabwira Abaislamu bagenzi be, nanyi Waislamu hamukupewa katika elimu ujuzi, nta bumenyi cyangwa ubwenge mwahawe, ila kidogo kabisa, iretse bukeya cyane gusa. Nayo reka kandi nubwo bumenyi bukeya mwahawe nayo ndabasavye mureke iyo muvuze undi wijuma muhombye ibikurikira babihambaye ngo kandi nubwo bumenyi bukeya mwahawe nayo ni elimu ya vitu visiyohusika na roho, n'ubumenyi butajanye n'ivy'impwemu. Bisigura ngo iyo turiko turavuga ivy'impwemu we ntavyo wumva. Niyo mpamvu dusomye ngo Yesu n'umwagazi w'intama ucuvuga ngo none ngo nyimba Yesu ngari umwagazi w'intama ngo Imana nayo ikiba intama. Ivyo ni ivy'impwemu. Mwebwe rero ko mutahaye ubwenge bw'impwemu, bavuze intama wumva intama, bavuze impene wumva impene, mugo mwijambo ry'Imana barashaka kuvuga igiti canke ibuye canke amazi bashaka kwerekeza ku kindi kintu cyo mu buryo bw'impwemu. Nuko bimeze. None rero ngo umwana w'umuntu ninde, umwana w'Imana ninde, biroroshe. Hajya muri Yohana 3:14 wasomye nkuko Mose yamanitse inzoka ku giti niko umwana w'umuntu azomanika. Uwo mwana w'umuntu ninde? Yesu ni umwana w'Imana yamanye na se mu bihe byose. Nabisomye muri Yohana 17:5 ngo nanone data unshimagirishanye bwa bwiza nahoranye ndi kumwe nawe isi itaragirane itararemwa. Yesu yari umwana w'Imana ari kumwe na se basangiye icyubahiro cy'ubumana. Aho rero ni umwana w'Imana. None aza kuba umwana w'umuntu naho vyagenze gute? Aho nyene Yohana 1:14 biroroshe. Yohana 1:12 soma 12:14 kandi uwo jambo Yohana 12:14 oya rimwe Yohana 1:12-14 1:12-14 Yesu ni jambo w'Imana mugabo harageze igihe yamba 12 ariko abamwakiriye bose banzuhera 14 kandi uwo jambo umviriza jambo w'Imana ni Yesu. Ariko haje batubwiye ngo kandi uwo jambo yihaye umubiri abana natwe. Basi Yesu yavuye mu ijuru yiha umubiri mu nda ya Mariya, hacavuka ari nk'umuntu, ajya nk'abantu, agendagenda nk'abantu. Ngo uwo jambo yihaye umubiri, haje mu Giswahili bavuze ngo alifanyika mwili. Usomye mu Bifilipi Paulo yavuze ngo yabiriye ishusho y'umugurano acikusa n'abantu. Hanyuma amaze kuboneka ngaha ku isi rero Yesu yaciye tangura kwitwa amazina y'abantu: umwana w'umuntu, umwana wa Dawidi, umunyanazareti, intumwa, umuhanuzi. Ayo mazina yose mu buryo bw'umubiri Yesu yayambaye amaze kwambura icyubahiro cy'ubumana, akambara umubiri ngaha ku isi. Ivyo biranditse. Nico gituma Yesu ugomba kumutahura mu buryo bubiri. Irukanga muri Luka 22:41 niho ndangiriza. Ndakwigisha Yesu. Luka 22 ndakwigisha Yesu. 41 nahashitse. Oya soma muri Matayo tunyarutse. Niho bitoma ku mugambi. Matayo kangahe? 22 Wacha ku kivi 22 Matayo. Inena
72 ndiko ndaharaba mwihangane. Matayo nta kibazo ni okay ngasoma 4:1 ndakwigisha Yesu. Yombabarira kubera sinarifise ibitabo hafi utusanga byasaba ko kuba nateguye isomo 4:1 abafarisayo bagikoraniye hamwe Yesu arababaza bari abafarisayo abagabo b'indevu zirezire nk'abajya bigira ngo barasomye arababaza ati ni sawa ntabwo ari gitutsi ni sawa ati ibya Kristo muvyumvira gute bandanya ni mwene nde baramwishura bati ni mwene Dawidi. Aho ni mu mubiri umviriza ibindi nawe arababaza ati none Dawudi mu byamwemu yamwitiye iki umwami. Umviriza akantu k'ubwenge. Abantu batahura Yesu nka mwene Dawidi mugabo ngo mu buryo bw'inkwemu Dawidi yamwise umwami. Kumbe mu by'umubiri Yesu n'umwana wa Dawidi mugabo mu buryo bw'inkwemu Yesu n'umwami wa Dawidi bisigura ngo Dawidi ari munsi yiwe. Mwebwe muzi Yesu mu mubiri ni mumuzi mu nkwemu. Haleluya. Muri mpwemu gusumba pasitori. Si sawa? Luka 1:3-9. abari bamuzi buzuye mpwemu yera pana uyu. Nuko umuriza bari bamuzi neza. Luka 1:39 haravuga ngo iki? muri iyo minsi Mariya arikora. Mariya ngo yaragiye aripodora uko yabigenjeje ntumubimbaze. Ajya mu mugamba mu gihugu cy'Yudaya. Baca yigira mu mugamba hariya muri Yudaya. Yinjira mu nzu kwa Zakariya. Aramukanya na Elizabete. Aramukanya na Elizabete. Mariya yumvise indamukanyo. Elizabete yumvise indamukanyo ya Mariya. Inda ikinagira muri we. Elizabete yuzuza mpwemu yera. Ubwo nyene Elizabete acha yuzuza mpwemu yera. Avuga n'ijwi rirenga ati. Mu bagore urahiriwe. N'imbuto yo mu nda yawe. Ati biga rero wowe Mariya niyo mbuto iri mu nda yawe. Irahiriwe. Iragize gute? Irahiriwe. Mu nda ya Mariya hari y'Imana canke hari y'urubuto. Kandi abivuze yujujwe mpwemu yera. Nico gituma twakubwiye ati ikibyawa n'umubiri n'umubiri. Yesu acavyagwa na Mariya yari acavyara umuhungu yitwa Yesu. Umvesha amaze kumuvyara. Luka 2:21. Kandi iminsi 8 ishitse ngo akebwe. Bakeba Yesu bamushikanira iki? Bamushikanira Imana. Ucura tubesha ngo yarihinduye ngo yari Imana ngo yigira iki? Ngo umuntu ntuzozurabesha tuhari. Ntuzozurabesha ngo basiramurande Yesu bamuhereza iki? Imana. Uko Yesu atari iki? Atari Imana. Yari umuntu yavutse mu nda yande ya Mariya. Bibiri kivuga ngo nta muntu ashobora gucungura mugenzi we na gato. 4:7 Zaburi. Nta muntu n'umwe ashobora gucungura mugenzi we na gatoya. Nta muntu n'umwe ngo ashobora gucungura mugenzi we na gato. Na Yesu yari umuntu baramusiramura bamushikiriza iki? Imana. Nayo nashobora gucungura abantu kuko yari umuntu. Na Bibiliya iremeza batawucungura Yesaya neza cyane 26:18. Nyarutsa nyandikira giriti twari dukuriwe turaribwa bimera nkaho twavyaye umuyaga gusa. Nta gakiza twazaniye isi. Bibiri ivuze iti nta gakiza twazaniye isi. Nta nabo kuba mw'isi bavutse. Nta n'abakizwa bo kuba mw'isi bigeze bavuka. Mugabo uzavuga ngo ndakijijwe ngo mw'izina rya Yesu. Ngo nacunguwe n'amaraso ya Yesu. None wowe wapfuye uri wo mw'isi. Ngira nta mukizwa n'umwe Imana yaremye ari mw'isi. Cyo gituma mubayeho mukora ibyaha. Cyo gituma muri Ezekiel 18:20 havuga ati umuntu akora icyaha niwe azopfa. Kubera abantu bose n'abanyabyaha twese tuzopfa.